nariko ndasenga ari saha 9 ndi mu nzu yanje, maze umuntu ahagarara imbere yanje yambaye impuzu ikayangana, arambwira ati Koruneliyo, ugusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwinshi imbere y'Imana. None rero twese turi hano imbere y'Imana kumva ivyo umwami Imana yakugeze kutubwira byose. Amen. Turagushimiye iri shengero ryawe mwami rishashe hano kuri uyu mugoroba. Turagushimiye kuri Imana nyene ishengero. Turagushimiye kukomeye. Haleluya. Twegamiye umugabo akomeye yasinze urupfu n'imva, ni Yesu mwami w'abami. None rero iri yinga turishize mu maboko yawe, turuguruye iki gikorane muri ayo masaha ni kera. Ubwiza bw'Imana nibumanuka mu izina rya Yesu Kristo. Turagomba kubitangaza n'ibimenyetso bikoreka muri ayo masaha y'umuhingamo, abantu babona ubwiza bwawe. Bagira ngo dusabe umuvyeyi wacu umwungere wa mbere w'ishengero ashike hano atwakirira abashitsi. Yesu Kristo nashimwe. Ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu mwami wacu. Turashimiye Imana data wa twese, yatugiriye neza muri iyi minsi mu nteguro zose twarimwo z'iki gikorane, hanyuma tukaba dushitse kuri uyu munsi turi ngaha muri iki kibuga ciza cane. Sinzi ubundi wo muri Bibiliya ngo yariye ubuki hanyuma araca umugani. None rero mu birura canke mu bigumye, iyo bivuye ku Mana harashobora kuvamwo ibisosa, siko? Mbega aha hantu mwari bwahagirira igikorane, murabona ingene ari heza. Kuronka ahantu heza rero nukubira icuya. Ariko kandi Imana yavuganye n'abantu ba kera ati muze muvuge muti nimwashika aho hantu n'abasezeraniye mugikandagije ibirenge byanyu aho hantu, muzovuge ngo Uhoraho araduhaye. Uyu munsi rero turanezerewe cyane gose, hari haheze imyaka itari mike atagikorane tugize cyo hanze y'urusengero, hari haheze imyaka itari mike. None uyu munsi Imana isubiye kudutera iteka. Twagomba rero turabe abashitsi boba baje atarabo mu mashengero ya Pentecote, boba baje bagorora amaboko turabe, nibo ngomba kuraba gusa. Abandi turamana mugorora amaboko turabe aho mwoba muri, naho yoba ari umuntu umwe gusa yaje ariko atari uwo mu ishengero rya Pentecote, mu yandi mashengero yemera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bariho muriho mwebwe mwabazanye, tubahaye kaza mu izina rya nde? Yesu Kristo abakorera iki? Muri iki gihe ntituza kuvuga umwanya munini, ni mu gihe cyo gutangura. Iyo rero umuntu agitangura ntaba aramenyera gukora, niho abagitangura intanga. Turafise rero tuvyegeranije abantu batugendeye babubahwa kuva muri iki gihugu cacu c'u Burundi
kandi barongoye amashengero ya Pentekote mu Burundi nibo ngomba guherako. Twagomba duhe kaze kandi baca bazanana uwo mvuga bace baza ino. Twagomba guhera ku mwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekote ry'Igitega kuko niwe arongoye inama nkuru y'amashengero ya Pentekote mu Burundi. Kandi turi kumwe n'umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekote ryo mu Kayanza, niwe ari cegera c'uburongoye inama nshingwabikorwa ya Sepebu, ishirahamwe ry'amashengero ya Pentekote. Kandi turi kumwe n'umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekote ry'Inyanzarake, niwe arongoye inama y'amashengero ishinzwe gutatura amatati canke ibindi vyoshobora kutugora kuko tukiri munsi y'izuba ibibazo vyamaho. Aba rero baje kudushigikira, abandi buca baza mwegere ngahe. Iri shengero ni mwebwe, ni ishengero ryanyu, ni mwebwe barongozi, ni mwegere ngahe. Hamwe n'ivyo rero hariho n'abandi bapastori tumaranye imisi bohagararaho bari bava mu gihugu c'i Kongo, bari ngaha mu Cugamo tumaranye imisi bohagurukira hamwe bose nabo n'abarongozi b'ishengero hamwe natwe. Aho bari kandi ni benshi murababona. Mbega aba barongozi b'amashengero yacu mubahaye kaze mu izina ryande Yesu Kristo abakorera iki? Kaze cyane, umwami abahezagirane natwe. Mwakoze cyane, ibirenge byanyu bikandagiye ngaha, biraboneka yuko tuzoronka umugisha, abandi tuzobakira. Hamwe n'ivyo rero hariho umunyamabanga mukuru w'amashengero ya Pentekote mu Burundi, kuko niwe ivy'ababungere banamye canke bateguye niwe abishira mu ngiro, kandi ari ico tugomba gutuma muri leta niwe dutuma. Twagomba tumusabe ashike hano naho asanzwe ari wino. Erega bwana, aha niho naburongoye niho bakubonera na wewe, kandi naho vyoba bigumye kukiri muto ndabona uzobirinda. Mbega muramuhaye kaze Pastor Nicola, mumuhaye kaze mu izina ryande Yesu Kristo amukorera iki? Yesu Kristo nashimwe. Kurora ibiganza dushire hejuru izina rya Yesu. Turabaramukije amahoro ya Yesu Kristo abaganze mwese, kandi turabipfurije igikorane ciza. Mwami Yesu azobakorere byose neza. Murakoze cyane, Yesu abaho umugisha. Tugomba gushika kure rero, ngomba guha kaze. Tutarashikira umushitsi wacu, turafise abamuturangiye. Ngomba guha kaze umwungere David Nkone na madamu wiwe na timu yose yavuye Tanzania, na wa wundi yava Kenya, na babandi bose, ariko abo bashitsi babanze bagumaho. Nsabe Ramberi ubegere ngaha abo bashitsi basigaye. Mwese muzino, aba bose bavuye Tanzania bazino bose, na wa mama pia mwese muzino, kuko ni mwebwe mwatuzaniye aba bantu. Hata wale wa vijana wote munaona hapa wafundi mitambo na wengine wote munakaribishwa, lakini nyinyi muna kazi ngumu, bakieni huko tu. Mbega aba bantu mubahaye kaze mu izina ryande Yesu Kristo abakorera iki?
Karibu sana, Mungu awabariki sana. Karibu sana mama, karibu sana, karibu sana. Mubakie hapa hapa. Tugomba guha kaze rero wa mushitsi wacu mukuru twatumiye Revera Pasiteri Dani Stipe hamwe n'umufasha wiwe Shandor. Bashike ngaha nabo. Abo n'abantu kaze ngaha. Chemuzana nuzura menyera bwana. Naho ubona avuga buke buke aho bishuhira uraza kumva ko avuga cyane. Kaze cyane, kaze cyane, kaze cyane. Karibuni sana. Karibuni sana. Mbega mubona aba bantu ari beza arabavuga butumwa beza. Mwarabasengeye. Ino mu Burundi iyo ari umuntu wubaha uramuha iteka ryiwe ugahaguruka. Nimuhaguruke tubahe kaze mu izina rya Yesu. Ega ni bene data. Aba ni bene data muri Kristo Yesu. Mbega mugorora ibiganza kandi mubizungagize agasanga bitarwaye mubizungagize gose. Mubahaye kaze mu izina rya nde? Yesu Kristo abakorera iki? Kaze cyane umwami abahezage. Kaze cyane umwami abahezage. Umwami abahezagire mwese. Hariho rero abandi tugomba guha kaze. Twagomba guha kaze umurongozi mukuru w'ishengero rya Pentecote ry'Ibubanza ashike hano. Kuko inama y'amashengero yarabemeye ko muri iki gihe ari warongoye ishengero rya Pentecote ry'Ibubanza. Duce dusaba n'abapastori bavuye mu ishengero rya Pentecote ry'Ibubanza bahagarara aho bari. Ko mukiri bashasha mwaje kwaso ni muzino murasubiriyo muracafise inkomezi mushigikira umurongozi wanyu. Erega no kuberekaniramwo abo ndabereka ntimwababonye mwebwe. Ingo ni muduge muzino. Ego umuntu aravuka hanyuma akazarakura buke buke ukaza usanga n'imvi zarameze. Nta ukura ku munsi. Egera ngaha hafi bwana. Mwegere genda hirya nawe. Egera hino. N'uburyo bwo kwerekana n'ishengero rya Pentecote ry'Ibubanza uko bangana muri iki gihe. Mbega aba bantu mubahaye kaze mu izina rya nde? Yesu Kristo abakorera iki? Dusabe umurongozi wabo abaramutse mu izina rya Yesu nahabwa icyubahiro. Gorora ibiganza byanyu mwebwe mwese. Turabaramukije amahoro ya Kristo Yesu. Kaze cyane umwami abaho umugisha. Twagomba rero abo twasigaranye duhereye ku mwungere wa kabiri natwe duhaguruke. Mwebwe muce muhaguruka n'abapasoni banyu twarabatumiye kandi n'abapasoni bo muri Bubanza naho tutabahagurukije aho bari bace bahaguruka. Abapastori basigaye mw'ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura muri bwa burere bwose bwa Bujumbura Meri, Bubanza, Isare, Rumonge. N'abapasoni banyu baje bahagarare. Ega nta ukoraga iki gikorwa ari umwe. Mbega banahari abakozi babasanzwe babakorera nabo mubahaye kaze mu izina rya nde?
yesu kristo abakorera iki? Kaze cyane namwe. Ngomba gusoma imirongo mikeyi gusa, hanyuma duce dusenga Imana mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 10 umurongo wa 30. Ni jambo ryo guhakaze abashitsi bacu, kandi niryo rica ryugurura n'igikorane cacu kuri uyu muhingamo w'uyu munsi. Koruneliyo ati hashize iminsi 4 nkabugingo ubu nariko ndasenga ari saha 9 ndi mu nzu yanje, maze umuntu ahagarara imbere yanje yambaye impuzu ikayangana, arambwira ati Koruneliyo, ugusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwinshi imbere y'Imana. Nuko tuma Iyopa utumeko Simoni ariwe Petero asembereye mu rugo kwa Simoni umuhazi w'insato iruhande y'ikiyaga. Uwo mwanya nshada gutumako rero, nawe urayobotse kuje. None rero ngaya amajambo hepfo. None rero twese turi hano imbere y'Imana kumva ivyo umwami Imana yakugeze kutubwira byose. Amen. Uyu mukozi w'Imana sinari ndamuzi, ariko igihe cyose twahuye na Pastor David yamambarira ko hari umukozi w'Imana ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hariya muri state ya Ohio, avuga ijambo ry'Imana cyane cyane i Tanzania no mu bindi bice bya Afrika. Hanyuma rero akambarira ngo arifuza kuzoshika mu Burundi. Nca ndahava rero ndavuga ati oya, uwo muntu ntarabona sinoshoka ndamutumira. Hanyuma rero tirorera nzobanze ndamwumve. Hanyuma araheza Pastor umwungere w'ibigabiro arantumira, dusangira igikorane n'urya mukozi w'Imana, ndamwitegereza nawe aranyitegereza ndamugomwa. Nca ndavuga ati ubu rero bimwe wahora umbarira ndavyemeye, arazoza i Burundi. None rero mukozi w'Imana turaguhaye kazi Burundi i Bujumbura, kandi ushitse hano muri iki gisagara niwo mugwa mukuru w'igihugu kuva kera, mugabo ubu barawuhinduye n'umugwa mukuru w'ubutunzi. Sinzi rero wewe ko wavuye hariya batunze ko hari ibyo uzodusigira, ariko icyo tukugomba ko cyane samahera, turakugomba ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nibwo bwoshobora guhindura imitima yacu, hanyuma tukegera Imana kurusha ibirusha ivyo, hakurya y'ubutunzi bw'abantu tukazoronka ubugingo budashira. Ivyo nivyo tugukeneye ko mugenzi. Imana izoguhezagirane natwe, Imana izoguha umugisha, Imana izohezagire timu yose mwazananye, kugira ngo iri yinga izobe yinga ry'umugisha, kandi n'iyinga riza imuramvya rizobe ry'umugisha, uzosubire mu gihugu c'iwanyu, natwe dusigaranye amavuta, nawe ugende wuzuye. Turashimiye Imana rero yadukoranije, none nagomba ishengero twese duhaguruke twishire mu maboko y'Imana, dushimire Imana, hanyuma duce tuja mu bindi, tugorore ibiganza imbere y'Imana. Mwami Imana data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, turagushimiye Mana, turagushimiye uko byagenze kose, uri Imana yacu, waraduteguriye ibihe byiza. Turagushimiye intango y'iki gikorane, turagushimiye ibirenge byacu bikandagiye, turagushimiye iri shengero ryawe Mwami rishashe hano kuri uyu mugoroba.
turagushimiye kuri imana nyenishengero, turagushimiye kukomeye. Haleluya. Twegamiye umugabo akomeye yasinze urupfu n'imva, ni Yesu umwami w'abami. None rero iri yinga turishize mu maboko yawe, turuguruye iki gikorane muri ayo masaha ni kera, ubwiza bw'Imana nibumanuka mu izina rya Yesu Kristo. Turagomba kubitangaza n'ibimenyetso bikoreka muri ayo masaha y'umuhingamo, abantu babona ubwiza bwawe. Urakoze mwami, kuri umwami akomeye, kandi ko wumvise ibyo dusabye, dusenze gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.